Twende mji Sayuni, twende mji Sayuni, twende mji Sayuni, mji wake Bwana. Twende mji Sayuni, twende mji Sayuni, twende mji Sayuni, mji wake Bwana. Twende mji Sayuni, twende mji Sayuni, twende mji Sayuni, mji wake Bwana. What's up my people, nkuko rero mubibona mwamaze kubona turi hagati mu gisagara ca Gitega. Ndakwibutse ko ari ya mbonesha kuri ya Sanisa TV, mbonesha kuri tugenda tubabwira ibi na biriya na cacane mu biba biriko biravugwa mu muziki w'u Burundi. Turi neza na neza hagati mu gisagara ca Gitega, turi kuri Double Service Center, ngira ngo mwamaze kubabona. Twumvise ko hari ya misore mu kuririmba badashiramwo instrument, babita God's Believers. God's Believers rero nibo bamaze gushika ngaha rero mu gisagara ca Gitega, bafise igiteramo ku munsi wa Mungu itariki 16. Bazotubwira rero bitari bike, reka tuguhe umwanya mu mwanya dukubitire hariya kugira ngo muce mwirabira ukuntu byifashe. Sanisa